ndabaramukije kazo makuru ategekanya ikirere kuri wa gatanu igenekerezo rya gatanu Nyakanga 2025. Ejo mu gitondo hategekanywa ko azoba ari kirere kirimwo ibicu vyinshi hacemwo nibihe vyizuba kiretse mu ntara ya Burunga mu bice vya Rumonge na Makamba aho azoba higanjemwo izuba hacemwo n'uducu dukeduke. Ahazubakanye kurusha ahandi akazori mu ntara ya Gitega mu gice ca Gitega no mu ntara ya Burunga mu gice kimwe ca Bururi aho ipimo zo kutogera Celsius 14. Ku muhingamo hategekanywa ko naho nyene hazoba ari kirere ciganjemwo ibicu vyinshi hacemwo nibihe vyizuba kiretse mu ntara zimwe nko mu ntara ya Burunga mu bice vya Rumonge, Makamba na Rutana, mu ntara ya Gitega mu gice ca Gitega na Karusi no mu ntara ya Buhumuza mu bice vya Ruyigi na Cankuzo aho hazoba higanjemwo izuba hacemwo n'uducu dukeduke. Ibipimo vy'ushushe hejuru kurusha ahandi bizokibonekeza mu ntara ya Bujumbura mu gice kimwe ca Cibitoke aho izo kutogera Celsius 33. Ejo mu gitondo hategekanya ko izuba zose ka saa 12 irenge isaa 12 zirenga iminota 3 zo kumugoroba. Akaba ningagarukiye amakuru ategekanya ikirere kuwa gatanu mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Elifina Tujinka yabashikirije na gutaha.